uyu munsi nshaka kuvuga Pasika cyane cyane mpagaze mu gice cyo mu isezerano rya kera. Umutwe w'ijambo ry'uyu munsi ravuga ngo Imana ntiyemereye abanyegiputa kubatirizwa. Murabizi ko je ntari umuhinga mu gukora amatitre, abo muri media hari gihe bankosora, ariko nuko nshaka kubivuga. Numva mpagaze kuri Israel ijabuka ikiyaga gitukura, niho mutima wa message numva uyu munsi nshaka kudusangira, kandi numva nshaka guhagarara ko kuri kino gitondo ciza cizuka. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Turabahaye ikaze rero mwese, abashitsi bacu, kandi mwese mwaje kuri uyu munsi udasanzwe kugira ngo duhimbaze. Ni vyiza kwibuka iyi weekend yose twako turibuka ico Yesu yakoze, kandi na Yesu yaravuze ngo nimwanyura umutsima kandi mukanywa no kuri kino gikombe muze mubikore munyibuka. Kwibuka birafise ico bimaze. Hariho abantu bahora bibuka ababo bapfuye canke ibibazo byabashikiye, ariko kwibuka kwabo kugaherera mu kiriyo. Ariko Yesu igihe yaduhamagara kwibuka, si kwibuka kudutera guhagarara mu marira n'ikiriyo, ariko kwibuka Yesu aduhamagarira no kwibuka kutujana mu munezero, kandi kukaduha gutwenga, kukaduha kunezererwa. Bidasobanura ko tutaba dusanzwe dufise izindi ntambara, ariko kandi bikatwibutsa yuko nimba Imana arashoboye guproduza umunezero ku vya mbere, Imana izoproduza umunezero no ku vya nyuma. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Rero nshaka gusoma muri Exode, kuvayo gice ca 12. Ndahagaze cyane ku gice ca 12 no gice ca 15, ariko ndashaka gusoma igice ca 12 kwanza, naho nibaza ko ntagiheza cose kuko ari kirekire. Kuvayo 12 umurongo wa mbere. Uhoraho abarira Mose ivyo gutanguza Pasika. Reka mvuge aka kantu, nababwiye ko ibintu biri komplike uyu munsi, numva ntafise ingene ndabitangura. Umutwe w'iri jambo uvuga ngo Uhoraho abarira Mose gutanguza Pasika. Ndashaka mutahure yuko Pasika ni umunsi mukuru kogwa igitangaza kitaraba. Mwavyumvise? Imana ihamagarira Mose gutangura gucelebra avant d'accomplir le miracle. Imisi yose celebration yacu ntihagaze ku bitangaza twamaze kubona, ariko celebration yacu yasoba kuba anticipative par la foi mu wavuze ijambo yuko ico yavuze aza kugikora. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Uhoraho abarira Mose kugira gute gutanguza Pasika. Verset 1. Uhoraho abarira Mose na Aroni mu gihugu ca Egiputa ati, uku kwezi kuzobabera imfura y'amezi, kuzobabera ukwezi kwa mbere mu mwaka. Nimubabirire ikoraniro ryose ry'Abisirayeli ku munsi ugira 10 w'uku kwezi, umuntu wese yiyabirire umwagazi w'intama uko amazu yabase angana, umwagazi umwe mu nzu yose. Kandi iyo nzu niyaba irimwo inkehwa badashobora kumara uwo mwagazi, uwo muntu afatanye n'umubanyi wiwe bahereranye bawusangire uko igitigiri c'abantu kiri. Uko igisa c'umuntu wese kiri aba ariko muzogira gute, muzoharura igitigiri c'abakwiye kuwusangira. Umwagazi wanyu uze ube utagira agasembwa, w'isuguru itarengeje umwaka. Muze muwukure mu ntama canke mu mpene, muze muwororereze umunsi ugira 14 w'uku kwezi nyene. Ngende ndanjistra ibintu nshaka ko mwibuka. Imana bose yababwiye guprepara ico baza gufungura, kucegeranya. Yari le 10 Octobre. Hama batangura gutegura kubaga le 14 Octobre. ikoraniro ryose ry'Abisirayeli
baze bakorere imyagazi yabo ku mugoroba, ku murongo w'indwi, baheze babire ku maraso, bayasige ku bishimaryango vyompi no hejuru y'umuryango w'inzu yose bawuririyemwo, barya inyama z'uwo mwagazi muri iryo joro nyene zitaze, bazikoze imitsima itambiwe n'imboga zirura. Ntimuze muzirye mbisi canke zitetse. Izo ni inyama, ntimuze muzirye ari mbisi canke zitetse. Uravyumva shiti? Zitaze hamwe n'umutwe wawo n'ibinono n'ivyo munda. Uwo mwagazi bategezwa kuwurya umutwe gushika ku mano, n'ivyo munda nta na kimwe bari bemerewe gutakaza. Hama ntibari bemerewe guteka uyu mwagazi, bari bemerewe gusa kuwotsa, kandi apana kugira medium canke iki, ariko well done. Uravyumva? Aba bandi bakwizine bari à point, donc egagende mu anglophone ubivuze mu Gifaransa. Okay, uravyumva? Bayiteke apana bayizigije, ariko bayokeje idashobora no kuvamo n'amazi canke amaraso, sivyo? Ntimuze mugire ico musiga ngo kirare, hagize ikiraye mugiturire, uko aba ariko muzozirya. Muze muzirye mukenyeye, mwambaye inkweto, mufashe inkoni mu minwe, muze muzirye vuba na vuba. Iyo ni Pasika, risobanurwa ngo kurengana. Abaheburayo bayita Pesak. Uravyumva mu Kirundi Pasika, mu Gifaransa Pâques, mu Congereza Passover. Coco kirasobanutse neza kuko ni ukurenganwa, sivyo? Kurengana, siko mu Kirundi batraduje kurengana, ariko ni ukurenganwa, no gusimbwa. Uku aba ariko muzojya. Verset 12, kuko muri iryo joro nyene nzoca mu gihugu ca Egiputa, nkica abana bose b'imfura bo mu gihugu ca Egiputa, uhereye ku muntu no ku gitunzwe. Kandi imana z'abanyegiputa zose amateka nziciriye ko zose nzoyashitsa nduhoraho. Ayo maraso azobabera ikimenyetso ku mazu murimwo, nanje aho nzobona ayo maraso nzobarengana. Pasika, Pesak. Uravyumva? Aho nzobona ayo maraso nzoharengana. Ntaco kizoba, nta cago kizobazako ngo kibarandure igihe nzotera igihugu ca Egiputa. Kandi uwo munsi uzubabera umunsi w'icibutso, muze muwugire umunsi mukuru wanje uhoraho. Uko ibihe vy'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana, muze mwame muwugira mukuru, kibe icagezwe c'intahavu. Muze mumara iminsi ndwi murya imitsima itambiwe ku munsi w'intangamarara, muze mukure umwambiro n'icambiwe cose mu mazu yanyu. Kuko umuntu azojya ku mutsima wambiwe uhereye ku munsi w'intangamarara ugashitsa ku munsi ugira indwi, uwo muntu azacibwe mu Bisirayeli. Kandi ku munsi w'intangamarara mukoranywe no kuba ikoraniro ryera, no ku munsi ugira indwi haze habe irindi nyene. Iminsi ya convocation yari umunsi wa mbere, n'umunsi w'indwi yari iminsi yejejwe, ariko seremoni yategezwa gufata toute une semaine. Ntihaze hagira igikorwa na kimwe gikorwa kuri uwo munsi atari igikorwa cinda gusa, co kubufa. Bwira umuntu uti co kubufa gusa. Ico conyene kize kibe ari co mukora. Bwira umwicaye uti uyu munsi mufungure gusa, kandi Imana yuzuze isahani yawe mu izina rya Yesu Kristo. Uwo munsi w'imitsima itambiwe muze mwame muwugira mukuru, kuko kuri uwo munsi nyene ariho nzoba narabakuriye mu gihugu ca Egiputa muri amasinzi y'ingabo,
nico gituma uwo munsi mukwiye kwama muwugira mukuru uko ibihe vy'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana kibe icagezwe c'intavu. Shengero ry'Imana muravyumva ibi bintu ngene ari vya hatari. Yani uyu munsi mukuru ngo muze mwame muwugira kuko ngo niwo munsi ngo nzoba nabavaniyeyo, bisobanura ngo sindabavanayo ariko ndashinze umunsi wa anniversaire avant l'événement. Okay? Muravyumva? Ibyo bavyita ururimi rwo kwizera. Aba bantu bamaze imyaka 450 bari muri esclavage, bakubitwa, bamerewe nabi. Muravyumva? Ariko Imana ibabwiye ngo tangura ubunyene, munezerwe nkuko namaze kubavanayo kandi ntarabavanayo. Ariko umunezero wanyu ube similaire, umunezero wanyu se n'uwaba bamaze kuvayo. Iro umuntu ucetse ibanga ryo kwemera n'agatangaza. Camunyitabira uko bitabira rero. Haleluya. Haya nteye kuri kombi 18. Mu kwezi kwa mbere k'umunsi wako ugira 14 ku mugoroba aba ariho mutangura kujya imitsi mitambiwe gushitsa ku munsi wako wa 21 ku mugoroba nyene. Muri iyo minsi uko arindwi ntihaze haboneke umwambiro mu nzu yanyu, umuntu azogicambiwe aracibwa mu ikoraniro ry'Abisirayeli, naho yoba umunyamahanga canke uwimvukira yo mu gihugu canyu. Nimuze mugire icambiwe na kimwe mujya, muze mujye imitsima itambiwe mu ngo zanyu. Ahantu kuva muri chapitre 12 gushika muri chapitre 15 Imana ikiravuga ibintu bijanye n'uyu munsi mukuru. Ndashaka kuvuga ngo igihe Imana yabwira Mose ko igiye gukora kino gikorwa, igiye gutabara Abisirayeli, Imana yarije gushitsa ico yari yaravuganye na Abrahamu, kuko yari yabwiye Abrahamu ngo uravyumva abantu bawe nzobatwara kandi aha hantu ndagushize nzohabaha. Ariko kandi mwibuke ko uruvyaro rwa Abrahamu biciye kuri Yosefu bari baragiye muri Egiputa, kandi Yosefu ko yakundana na Farawo bamuha ikibanza ciza, mu kibanza igisagara ciza carimwo ukumera, kugira ngo Abisirayeli kuko bari abantu baragira, kugira ngo ntibabure aho bashobora kuragira ibitungwa vyabo. Barahaba bahagira umugisha, muri uko kuhagira umugisha haragera igihe bagenda bagwira. Abami bakurikira Farawo bakurikiye batabonye Yosefu, abana ba Farawo canka bakurikiranye ku bwami, abo onya ikibazo cabo gikomeye cabaye, kuko babonye ukuntu Isirayeli gwira, ukuntu bavyara, bumva bari menase, baravuga ngo iri hanga rizohava ritudomina kuko ririko riragwira kurusha uko twari dusanzwe tumeze. Bitera ba Farawo bagiye bakurikira gufata nabi Isirayeli no kuyigirira nabi no kuyicinyiza, kugeza naho Isirayeli yahagarika kuvyara. Baravuga ngo reka tubahe ibikorwa birenza amasaha asanzwe. Egiputa yari civilisation, bari bafise ubwenge, bari bafise ama universite. Murazi ko ibintu vyinshi nk'ibiharuro n'amasiyanse menshi yaratanguriye mu banyegiputa. Ni hanga ryari rifise ubwenge kuva kera, bari bafise amategeko meza y'abakozi, uravyumva. Ariko kandi kuri Isirayeli babakura ko amategeko, babashira ko amategeko yo kubahotora cane, kugira ngo baruhe abagabo batahe barushe, ntibashobore kurangura amabanga y'abubatse n'abagore babo, hama bigabanuke yuko bavyara. Ariko hamwe no gukora uwo mugambi, ariko biranka bashishikara kuvyara. Baravuga ati abantu biratunaniye guhagarika imvyaro zabo. Uravyumva, sinzi ko ari byo bazokwiga mardi. Uravyumva ati biratunaniye guhagarika imvyaro zabo, ariko kandi ati naho bitunaniye, reka basi dutangura umugambi wo kwica utwana twabo. Umugambi wo gutangura kwica utwana twabo icuratangura. Iniyo generation Mose yavukiyemwo, abana benshi bangana na Mose barapfuye, abahungu benshi barapfuye. Ariko Mose kubw'ubuntu bw'Imana no kubw'umugambi w'Imana, uhora haramuzigama, arakura, araregwa uko yarezwe. Hageze ko Imana ibabohora, iraje iragendera Mose. Imana ibwira Mose ati Mose, ico ngiye gukora ndazi ico nshaka gukora, ariko singomba kugikora nabanje gushiraho
ntashizeho urufatiro rw'ivyo ngiye gukora. Bwana sifiwe sana. Aha niho Pasika itangurira. Uravyumva? Itangurira mu cimviro c'Imana, ariko kandi niwo munsi mukuru wa mbere muri Israel. Niwo munsi mukuru wa mbere abana b'Imana bahawe, Israel hawe. Niwo munsi mukuru wa mbere Imana yainstitue igategeka ko ugomba kubahirizwa. Uravyumva? Kuko wari umugambi w'Imana kuva kera wo gucungura abantu bayo. Kuko Imana kuva kera yamye ifise umugambi wo gucungura abantu bayo. Imana ni Imana icungura abantu bayo. Imana ni Imana igomba gutabara abantu bayo. Imana ni Imana igomba gukiza abantu bayo. Imana ni Imana igomba kuvana abantu bayo mu buja bw'icaha n'ubuju bwari bwo bwose. Imana igomba kuvana abantu bayo mu buja. Niyo objectif y'Imana ku buzima bwawe. Nta kintu na kimwe kiriko kirakuriza Imana nayo nitifuza kukuvanamwo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bararira ab'Israeli, baratabaje Imana. Bibiliya iraza, Imana ibarira Mose, imubwira ngo numvise ugutaka kw'abantu banje, numvise ukurira kw'abantu banje. Ni ukuvuga ngo isengesho rya Israeli igihe bari muri Egiputa ryari rikarakterize n'amarira. Icaranga amasengesho yabo ntiyari umunezero, ntiyari celebration, ariko kuko bari muri situation mbi bararira. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo uraremerewe cyangwa ufise ikibazo nusenge. Israeli yarasenze. Imana irazirabwira Mose, igituma ndagutumbereye muri ubu bugaragwa inyuma y'intama za Yetiro nuko numvise ukurira kw'abantu banje. Ndi Imana iheyajisa ku marira, ndi Imana ireponda ku marira, ndi Imana itari insensible ku marira, ndi Imana idafise umutima ukomantaye. Haguruka ugende ubwire Farao arekura abantu banje bagende kumpimbaza, kandi sigomba ko mumpimbariza muri iki kibanza barekure. Mose aja kuraba Farao asuzuguritse afise inkoni. Farao aramugaya kuko atumva ko afise autorite yo kudiskuta nawe. Imana ikoresha Mose ibitangaza 10. Ibitangaza 10 bikoreka muri Israeli. Rimwe Imana ikabateza inzige muri Egiputa. Ariko kandi aho Israeli iri inzige ntizihashike. Kindi gihe Imana igahindura amazi yabo yose amaraso. Farao n'abagore biwe n'abana babo bakagenda kogana n'abatwara igihugu n'abanyagihugu. Bakagenda koga bagasanga amazi yacitse amaraso, kigacika ikibazo. Bagahamagara Mose, ariko Farao agasura kandi agakomanaza umutima. Imana ikarungika ibikere bikuzura mu nzu hose kugira ngo Imana irekuza abantu. Farao agakomanaza umutima. Wapi? Ndagomba kuvuga ngo igihe cyose umugambi wo kugucungura uba declenche, igihe cyose Imana ifise ishigomba gukora mu buzima bwawe, hari igihe umansi ari hasara akaresista. Hari igihe uburemere bw'ikibazo cawe bukubera indicateur y'inyishu iri kiregera, kuko nubwo Imana igomba kukugirira neza umansi ntazoreka kuresista. Muri iyo resistance Imana iravuga ati reka Farao azokomanara umutima kurushiriza, kuko ndagomba gukora demonstration ya puissance. Ndagomba yuko Egypte ni reference, irazwi muri magie, irazwi muri sorcellerie, irazwi mu bushobozi. Ndagomba muri iyo resistance ya Farao amahanga yose atangure kuraba iyo ntambara iri kiraba. Ndagomba kwatira hogare y'aba Moab, ndagomba kwatira hogare y'aba Etien, ndagomba kwatira hogare y'aba Filistin, ndagomba kwatira hogare y'abami bose. Baboni intambara y'ihanga ryitwa Karirito riko rigwana n'umwami bose abadomina wa Egiputa. Ndagomba kwiha umwanya yuko bose bihweza témoignage yawe. Nta kizobuza Pasika yawe kuza, ariko kandi mbere y'ukuza hari igihe Imana yatira le regard ku kibazo ciwawe kugira ngo nk'uko abantu bihweza ikibazo cawe aba ariko bazoba no muri étonnement, muri solution yawe no mu nyishu zawe. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Uyu mutipa arasara. Imana irabwira Mose atigira nkora akanyuma. Bwira mu icyo ati akanyuma. Imana iravuga ngo ngiye kwica ikintu cyose citwa icambere c'abanyegiputa. Ngiye kwica abahungu bose. Sizi gituma inkuru indyohera, ariko kandi sizi ngene ko ndaryohererwa urupfu rw'abandi bantu, ariko mu nyihanganire gatoya ndi mu mubiri. Bona sifiwe sana. Uravyumva? Ngiye kwica ikintu cyose muri Egiputa, ngiye kwica imfura n'ibikoko byose, ngiye kugira gute. Ariko imbere yuko nkora ako gahebuza kanyuma kaza gutuma Farao abarekura, kuko nzi ko Farao adashobora kuresista ku rupfu n'ikiriyo kigiye kwinjira, kuko nzi ko abagenero biwe badashobora kuresista urupfu rugiye kwinjira mu mazu yabo.
tegura umunsi mukuru. Tegura umunsi mukuru. Famiye yose nigenda irondera umwagazi. Haleluya. Umwagazi wa blanc, umwagazi mwiza ufise une année. Sinzi ngene bazimenya ko zifise une année. Hariho abahinga bazi kubimenya ko gafise une année. Hama kandi mugategura na famille pauvre canke famille ifise abana bakeya, mudashobora kumara umwagazi, mufatanye n'abavuzi banyu. Uwo mwagazi mubage, mugire barbecue. Uravyumva? Mwotse. Mana turiko turarira, mana turi mu gahinda, mana Farawo tumereye nabi, mana raba ukuntu tumerewe. Oya, ubunya sivye ingene mumerewe, ubunya it's about ingene mugiye kumererwa. Ndabahamagaye kuja muri attitude ya celebration. Mwarabaja mudashobora kujya umwagazi ngo muheze kuko murakenye, ariko kandi amazu yanyu ndemeye yuko mu masahani yanyu hagira inyifato y'ibwami. Urabizi narababwiye abantu tutajya canke abantu twishwe n'inzara tugira estomano. Imana itanguye kuba prepara gufungura nk'abantu bashitse. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ati tegura. Imana icyababarira. Ati kandi uwo mwagazi ni mwawujya mu nzu yanyu. Mu ijoro rimwe nta by'ukuraza, nta mafrigo. Mutegerezwa kuwuheza. Ndashaka ko mujya, ndashaka ko mufungura. Ikirundi ciza. Kwanza nimuzore muvuga ngo tugiye kujya. Hari abana banga ntitujya turafungura. Turafungura. Bwana asifiwe sana. Oh, bantu b'Imana mwe baragenda baravuga rero genda mwese mufungure. Mwiyasure ko biza guhera. Bantu b'Imana dans l'entretemps, Imana iravuga ngo ikindi nacone ni mwabaga amaraso y'uwo mwagazi yose muyarekipere, ntihagire amaraso aseseka. Hama kandi muzofata ikimeze nk'igitambara, uravyumva, mutereraho mwasize amaraso. Hama ayo maraso muzogenda muyashire ku bishimajyango byanyu, kuri entre zanyu, kugira ngo muyasige imiryango yanyu. Igihe umumarayika azoba ariko ararengana muri Egiputa yica abana b'imfura, ahaza kubona amaraso ku miryango, iyo nzu iraza gukira. Naho umumarayika afise ordre yo kwexecuta no kwica icici cambere muri repertoire, abana banyu ba Israeli namwege barimo mu bana b'imfura bopfa. Ariko ikigiye kubatabara nuko amaraso muza gushira ku miryango yanyu. Ayo maraso niyo aza gushiraho distinction hagati y'abaranduka n'abaza kurokoka. Ukurokoka kwanyu ni kuza kuva ku kindi, ariko ukurokoka kwanyu kuza kuva kuri justification, kuko amaraso y'uwo mwagazi araza kuba afise inkomezi zikwiye zo kuresista urupfu. Muyasige ku miryango yanyu. Gerageze mwimvire. Munyakabiga, mu bwiza. Uravyumva? Kijya gisagara citwa gute hajya ahantu bari? Igosheni. Uravyumva? Hijya muri Rohero, hijya muri Ville, hijya muri Asiatique, duhafate kari Gosheni, hijya mu Kinindo ni Gosheni. Abisirayeli bose bari tendu, ntibazi kigira kibe. Imana yababwiye ngo bategure umunsi mukuru. Bariko barafungura. Imana ibahindi instruction. Uretse ko baza gufungura bakenye bokeje iyo nyama bakayigira brochette. Mukunda brochette abarundi? Naratangaye nagiye ahantu muri Ottawa bacambwe ngo badutwara ahantu hari brochette ngo abarundi Ottawa barafise brochette. Ndagenda nshansanga aho hantu tugiye ntihadandaza umurundi, hadandaza umuntu wo muri Amerika y'Epfo. Ndabona ko abantu basa nk'abazungu. Uravyumva ngaba barazikora ibrochette, baca barakomanda ibrochette n'agato n'igitoki. Nza mbonye birajeye. Ibyo revyo byo Imana yabwiye Mose, mwe muravyumva. Barategura rero iyo brochette. Uravyumva bose barotsa. Ariko bano b'Imana ndagomba kugira ngo umwanya bo bariko baracelebra, bariko barafungura, mu babanyi muri Egiputa abantu bariko barapfa. Bamwe bariko barahimbaza, abandi kiriyo kiratanguye hagati mu ijoro. Abandi bariko barajya, abana bakabwira papa turahaze, akavuga ngo heza, Imana avuze ko tubijya byose. Uravyumva? Bakaguma botsa,
bakaguma botsa biyongera amakesha yo gufungura umunsi umwe tuzoyagira bona spesa uravyumva ariko yo gufungura haleluya amen kwanza niko uravyumva bagiri iryo joro Imana ibabwira ikindi kintu kiri compliqué Imana irababwira ngo ingene muzofungura rero iyo pasika muri iryo joro Imana irababwira ngo muzoba mukenyeye mwese muzoba mwambaye nk'abagira bagende mwese muzoba mwambaye nk'abantu badafise n'umwanya wo kwicara si ibyo gusa Imana ibabwira ngo ntimuzogera gute ntimuzoba mwicaye muzofungura muhagaze gerageza rero mundabira abantu batangura gufungura saa 2 bahagaze uravyumva baguma bafungura uravyumva bashira muri ketchup abandi bashira muri mayonnaise ntumbaza ibyo bavanga abandi bashira magapiripiri kenshi uravyumva bafungura ariko urumva ko hari agatension quelque part sivyo ni gute umuntu afungura afise stress uravyumva kenshi abantu bari stress ntibafungura ariko Imana yategetse ko bafungura nabo batazi bigira bibi joro twana two turafungura bana bose bambaye bana bose bakubisa amasape nabonye no musa abavyeyi bazana abana bambaye utune nabandi bambaye agakoti babashonesheje ko kuri pasika uravyumva twana twose turambaye bariko barajya inyama sinzi abadafisa amenyo sinzi ko bazikozemwe ubuyi ariko kandi abana bose barahagaze uravyumva famille ahagaze bibiri ivuga ngo umugabo afise inkoni yiwe nk'ugira gende yamaze gukenyera arambaye bafise inkweto abantu benshi mu gufungura babanza kwimeta aleze babanza gukuramo amasenture bakayashira muri parking abandi bagakura ibirata abandi bakambara ikabutura abandi bakambara isengre uravyumva ndababona mwese mbya mfungura ngene mwa mumeze haleluya kabanza ukabasura ko ibintu byose bitunganye neza bona sifuye sana ariko kandi iki gihe bo bariko barafungura batari comfortable barambaye ariko kandi bari prêt kugenda ntibazisanga baza kugenda ariko kandi hari ikintu kiza kwipasa muri iri joro uravyumva bafise instruction uravyumva yuko nibiza gusigara baza kubiturira nta kintu kimwe gisa gusigara ngaha anya uravyumva Imana yababwiye ngo muze guhitana n'ivyo abanyagiputa batunze muze kubasaba inzahabu zabo kuko nta ugenda gushikanira Imana adafise icyo atanga ako kanya nzoshira mu mutima w'abanyagiputa babahe faveur muzogenda mutwaye ivyo kunshikanira iryo joro rirahejeje kwipasa Farao avyutse hagati mwijoro basanga abantu bako barapfa ivyegera vya Farao baramubwira ati rekura abo bantu bagende kuko batagiye natwe turapfa ubu hapfuye abana bacu b'imfura ariko batagiye natwe turapfa ariko bantu b'Imana ndagomba kubabwira ngo umugambi w'Imana wo gucungura Imana yaje kubacungura ikimoko n'agasuzuguro ka Farao ariko kandi ndagomba kubabwira yuko iyo turiko turavuga gucungurwa nta na rimwe gucungurwa kw'Imana kugarukira muri dimension politique ariko kandi umugambi w'Imana wo gucungura urarengeye dimension iri politique Abisirayeli kibazo cabo cari ikihe yari Farao no kuba mu buja Imana yagiri batabare Farao ariko kandi ndaza kurangiza ndakwereka yuko uyu mugambi Imana yawubwiye Adamu na Eva ariko kandi umugambi w'Imana wo gucungura ntiwagarukira mu kubakura kuri esclavage ya Farao kuko naho Imana yo ducungura ibituremereye mu buzima bwacu bwa misi yose ubukene ingwara ingorane ikincacu cyose Imana yo gukurako nta nari mu mugambi w'Imana wo kuducungura ugarukira mu bintu byo hanze gusa bisobanura ngo Israeli iri kirabona pasika bobo babona gukira Farao ariko Imana yo iri kirabona pasika yabona gucungura abantu mu nzara za Satani Bwana sifuye sana Farao arahagurutse aravuze ati nimubare kure bagende nibatahe uravyumva ariko kandi Imana irabwira Mose iramubwira ati Mose iki kintu nkoze uravyumva n'amageneration abana banyu urungano ruzokurikira uruvyaro rwanyu ndagomba yuko uyu munsi uzoba umunsi mukuru mu misi yose ya Israeli ndagomba yuko uyu munsi muzokwama muwuhimbaza ndagomba yuko imyaka yanyu yose yo kubaho uyu munsi mutazopfa muwunegrije kuko uyu munsi ni umunsi nababohoye uyu munsi ishengero ry'Imana turi ngaha guhimbaza umunsi Imana yatubohoye mwanyumvisega abantu b'Imana ati uyu munsi ni umunsi nababohoye Imana icamubwira ngo rero
muze mubikore kugira ngo abana banyu babimenye, muze mubikore kugira ngo n'abuzukuruza banyu bamenye yuko umunsi umwe nabatabaye. Bantu b'Imana, ngira ndabafashe twiyumvire kuri kino gicapo. Je Imana irantangaza cyane vraiment, ariko kandi cyo gituma tuyikunda, kandi cyo gituma ari ya grave. Imana idutwara muri dimension itari y'ubwenge, ariko idutwara muri dimension ya foi. Ni gute abantu bakiboshwe bamerewe nabi, utangura kubabwira ngo ikiro kintu baze bacibutsa abana babona buzukuru babo. Je no hakwa kuvuga, no hakabwira Imana ati Imana reka ivyo bintu bana by'abuzukuru, ubona ko je nakubititse wa dukura aha hantu, dutabare, dukize ingorane, dukize ibibazo byacu, dukize Mana. Ariko Imana kukizi yuko gukiza atari kibazo kuri yo, ikeneye kwiyasura yuko ku mageneration habaho ico twita record, uravyumva, habaho ico twita enregistrement, habaho ico citwa archive, haba aho ico twita ububiko bw'ivyo yakoze. Kuko nishaka, kuko ni Imana y'amageneration. Wowe uyu munsi uri kusengera agatangaza kawe, ariko Imana ntije gusa wowe kukwishura, ahubwo Imana ikiraba n'abuzukuruza bazogukomokako. Kuko umugambi w'Imana ntufise durée de vie nkiyawe. Wowe ushaka igitangaza cawe uyu munsi ngo wibereho. Hari umuntu yambwiye ngo pastor ngo vema ibyo kuvuga ngo hari imigambi ngo y'Imana ngo tutazobona ngo izobona abuzukuru bacu. Ngo je ibyo bintu ngo je biransitaza ngo iyo babivuze. None gamano ngo pastor bivuga ko twe tuzoheza ubuzima tuberewe nabi gucya kweri ngo hama ngo abana bacu ngo turiko turitanga natwe ko twitanga kwera abana bacu n'abuzukuruza egasiho tuzoba turi. Uwo munambwe ni wowe uri egoiste. Wowe ushaka kubonera Imana muri durée de vie yawe, ariko Imana ije kwishura igutwara muri vision iri éternelle, kuko ni Imana y'ibihe bidashira. Yemvita abo yiyasosia ko nabo kugira dimension éternelle. Nico gituma hari ivyo turiko turakora bitazoduprofita twebwe, ariko bizoprofita abuzukuruza bacu, kuko Imana umugambi wayo uzobandanya n'igihe wowe uzoba warapfuye. Kuko Imana itangana nk'uko wowe ungana, ntigarukira aho uzogarukira, ariko itwara abantu bayo muri dimension éternelle. Rero Imana iri kivuga ngo ndashaka ko abuzukuruza banyu uwo munsi mukuru bazowuhimbaza. Urabiza Abisirayeli kuva lundi ya semaine heze, kuva vendredi ya semaine passée, apani tuvuye mu gihe yindi heze, ibintu byabo byose birugaye, bari muri celebration ya Pâques. Ejo niho bazoheza gucelebra Pâques, bifata isomene yose bahimbaza umunsi mukuru. Niwo munsi mukuru wa mbere uruti yindi yose. Imana ntiyigeze ibwira abantu guhimbaza umunsi Yesu yavukiyeko. Si umunsi mukuru washizweho, turabicelebra kuko ari vyiza, ariko Pasika niwo munsi Imana yabwiye abizera ko bagomba kuwuhimbaza. Kuko kuvuka kwa Yesu nubwo ari inkuru nziza, yari agifise mission agomba kwakomplisa, kandi hariho possibilité yo kweshua. Iyo avuga ngo iki gikombe sindakinywako, yari afise shwa. Ariko Imana ishimwe muri kino gitondo yahisemo kuvuga ati data ntibibe uko nshaka, ariko bibe uko wowe ushaka. Yarahisemo kuhaca kugira ngo uyu munsi je na wewe dushobore kuba dufise intsinzi hejuru y'urupfu. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Aba bantu rero Imana ibabwiye ngo uyu munsi mukuru abuzukuruza abana banyu baze bawuhimbaze, baze bawugire munini kurusha iyindi minsi mikuru yose. Ako kanya Israeli Farao atumako Mose amubwira ngo nimugende n'ivyanyu byose, sohoka n'inka zanyu n'ihene zanyu, ivyo mutunze byose sohoka, ntihagire ikintu na kimwe canyu gisigara ngaha, sohokana n'ivyanyu byose. Israeli iragiye, irasohotse, igiye muri uwo munsi mukuru, igiye muri uwo munezero, igitangaza kirakoretse. Farao arabarekuye, amaze iminsi resista, adashaka kubarekura. Ijambo ry'Imana Bibiliya ivuga ngo Imana ibajana mu nzira ija inyuma y'ikiyaga gitukura, ariko ngo abanyegiputa baravuga ngo aba bantu bari faible, reka tubakurikire tubice, ntibo kwijana gutya. Ariko ngo bagiye kubakurikira ngo Imana izana colonne, Imana
izana igicu, uravyumva, izana na koloni yishira hagati yabo kugira ngo Imana itandukanye abanyegiputa n'Abisirayeli. Imana ishiraho, uravyumva, ujya muyaga, uravyumva, na tourbillon igenda izunguruka. Imana ihashiraho na colonne de feu kugira ngo habe itandukaniro, kandi uwo muriro ukeklera ihanga rya Isirayeli. Bagenda baja mu kiyaga gitukura, ariko Isirayeli kaguma yumva yuko amashari ya Farao ariko arabakurikira. Kuko narabwiye abantu b'Imana, Satani azokwama aresista ku gikorwa cyose cyo gucungurwa, ariko kandi nahagerageza kuresista, Imana n'umucunguzi wacu. Nico gituma ikindi gitondo ca celebration, kandi ni message ndiko ndayivuga mu mpemu ya celebration, kandi ndiko ndabona ubudayimoni bwose na Satani n'intebe yiwe ndiko ndamwigira muri kino gitondo, kuko sindiko ndiyimvira cyane ivyo ndiko ndavuga canka aho ndiko ndaja, ariko ndashaka kubwira Satani ngo hariho celebration y'abantu b'Imana, hariho kandi gitandukanya abantu b'Imana n'abatari abantu b'Imana. Nico gituma Imana yashinze yuko duhimbaza Pasika, kuko nico gituma Imana yashinye ko tutibagira uyu munsi, kuko n'umunsi wacu wo kwemekwa, n'umunsi wacu wo kunesha. Bona sifiwe sana, haleluya. Hama ngo haheze igihe Israeli yinjira mu mazi, imaze gutegeka Mose ngena aduza inkoni, Israeli itangura kwinjira mu mazi. Bantu b'Imana gerageza mwimvira iki gicapo. Ni gute abantu bashobora kwinjira mu mazi? Bibiri ivuga ngo umuyaga w'Imana urahuha, Mose adugije inkoni, koloni imwe y'amazi ije ibubamfu, iyindi ije à droite. Iyo image muramaze kuyibona. Murabizi bantu b'Imana, mu bigeragezo byose by'ubuzima duhura navyo, nta kigeragezo giteye ubwoba nk'urupfu. Urupfu ni ikintu giteye ubwoba, kandi urupfu ni ikintu kimotiva abantu mu bintu byinshi. No muri psychologie yacu urupfu ruratumotiva mu bintu byinshi mudashobora kwibaza. Iyumvire aba bantu babonye pour la première fois mu buzima bwabo amazi yaba bishije, bakarengana bakayaraba, sinza amametero barabukunta ngana, ariko kandi bakagenda basohokana bakivadena aya mazi aragaruka, ibi bintu biza kugenda gute? Uravyumva? Ariko kandi hari igihe Imana iri kiragukiza bigusaba kigucisha ahantu, ariko kandi Imana igakoresha inzira zimwe kugira ngo imarke umutima wawe, kugira ngo wowe ngo indice de valeur canke ngo reference zawe z'intsinzi canke ingene wiyumvira ubuzima utandukanye n'ingene abandi biyumvira ubuzima, kugira ngo ikwigisha yuko naho turi abantu bahezona tugomba kuja kuvyuka mu gatondo tukarima tukabibagira ngo tubeho, ariko kandi ubuzima bwacu burafise iyindi dimension butambukiramo yitwa kwizera. Hari iyindi dimension butambukiramo yitwa Imana iri kumwe natwe. Hari iyindi dimension dutambukiramo ivuga ngo ibindi byose byohitana abantu twebika turengana. Haleluya. Kuko hari iyindi principe, hari ibindi bintu dutambukiramo, hari ibindi twahamagariwe. Singomba kwimvira ubuzima bwanje mpagaraye kuri porte-monnaie yanje no ku bufaranga bwanje buri kuri konte biragahera, ariko nagomba kwimvira ubuzima bwanje mpagaze mu bukuru bw'Imana, kuko iyo nirabiye mu bukuru bwiwe then ndashobora gutahura sécurité mfise. Bakakubaza ngo sécurité yawe iri he? Iri mu bidafatika, ariko kutaboneka kwavyo niko kunyemeza kari bizima, kuko ni vyizigira Imana yashize mu buzima bwanje. Bona sifuwe sana. Aba bantu rero bariko barajabuka, abantu bariko bararengana amazi, aba bantu bariko barabona ibintu batigeze kubona. Bahejeje kujabuka hakurya, sinshaka kuja aho hantu, ariko mugerageze kwiyumvira iki kintu. Barashitse, je nibaza ko abatlete bari muri Israeli barirutse, sivyo? Umugore akabwira umugabo ngo wowe nuna kukuranze ufata aba bana uterura babiri, wowe nuna ko nirube bangahe kimwe bakiruka ngati nyaruka, kuko nahe gitangaza kiba kirakoreka ni turi sure ko Imana itaza kubivamwo. Nyaruka, avyumva abantu bakiruka kugira ngo bajabuke kure. Uravyumva byabafasha amasaha menshi. Nimibaze ngo erega rigiye mubona Mose aduze inkoni mukibaza kuko mu biravyo muri filime mukaza ngo byamaze iminota 30 ngo baca barashika hakurya. Oya, bafashe hafi umunsi wose bariko barajabuka. Amazi aguma ava ngo Bwana sifiwe sana. Wasi kwa rigiye baza kumenga Biblia si. Hari ma histoire mvuko byarabaye kwe. Uravyumva? Amazi aguma huha bajabuka, na Farao abiraba atavyumva avuga ati barahumba none ni bajabuka ngaha nitubasanga hari twe dufise imikogote dufise ibikini biki. Uravyumva? Nabone baratangura barinjira, n'abanyegiputa bakinjira mu mazi,
uravyumva n'abisirayeli bari mu mazi bariko barajabuka bamwe bamaze 30 minutes bafise avance kumbure y'imetero 10 canke zingahe ariko bose bariko barajabuka ariko kandi muri uko kujabuka haguma hariho difference haguma hariho cagicu haguma hariho ya koloni basepaha kuko hari ikintu Imana igomba gukora ariko irakeneye kumakinga sure yuko ata mwana wayo numwe ahasigara ariko kandi Imana ikavuga ngo abo tutasangiye umutsima wa Pasika abatari bafise amaraso ku gishima ryango ntibashobora guheza iyi parcours barashobora gutangura iyi démarche ariko nta garanti yuko uyiheza kuko batari mu isezerano baracabuka mu gihe ca Yesu nawe atangura kubwira abigishwa biwe arababwira ati mu minsi 3 uravyumva inzu zosambuka kandi zosura kandi kuyubaka ahandi akababwira ngo nimunyaruke ngo nimubona ko bwije nimubona ko amasaha agiye agakoresha langage y'igihe agakoresha langage y'umwanya nkuko umenga Yesu arafise calendrier nkuko umenga Yesu arazi yuko ministère yiwe itegerezwa kumara 3 ans et 6 mois uravyumva nkuko azi yuko umenga umwanya w'uri limité akabwira abigishwa biwe ati abana bo mwisi babarusha ubwenge akabwira ngo abandi barazi guharura ibihe akabwira ngo abarima barazi guharura ibihe barazi kumenya bakaraba ikirere bakabona ingene igicu gisa bakamenya yuko igihe cyo kuja kubiba kigeze bakamenya ko n'imvura igirize akabanga abantu barazi kwanariza mwebwe murazi kumenya ibihe uravyumva bya nature mukamenya yuko igihe cirushana canke icirigira rize canke ibi nibi ivyo byose murazi kuvyanariza ariko ikibazo cyane ni muzi ko interprete ibihe biri spirituel Yesu akanyaruka ku munota wa nyuma arakoze igitangaza ca nyuma ariko ico gitangaza ca nyuma yakoze ariko arirukanka aravuga ati ngomba kuja Yerusalemu ariko Yesu yarazi igituma ariko aragenda Yerusalemu yarazi igituma ariko aragenda muri kijya kibanza umuntu wenyene yakoreye igitangaza muri uyo mwanya we wo kugenda Yerusalemu yahasanze umutipe w'impumyi yitwa Bartimayo yicaye ahantu aguma aravyumva ahamagara abantu bamucecekesha ariko amuhamagara izina riri prophétique aravuga ngo Yesu mwana wa Dawidi ngirira ikigongwe Yesu mwana wa Dawidi ariko kandi ico kintu cari kijanye nibihe biriko birashika uko Imana rero yasezeranye ko mu ruvyaro rwa Dawidi hazobaho umucunguzi ega Imana rero yacunguye Israeli kabakura mu nzara za Farao ariko umugambi w'Imana si gucungura abantu politiquement ariko umugambi w'Imana nukugenda kugwana n'icaha kugeza ikiranduye ikinesheje kuko icaha nico mwansi w'Imana kandi icaha nibwo bwansi bwacu naho Israeli yahimbaje Pasika yo kuva mu miganza vya Farao siyo Pasika ya kweri ariko kijya igicapo c'umwagazi ahoze igicapo c'umwagazi wera atagira tashe ivyo vyose abisirayeli mu gihe ca Mose ntibashobora gutahura Imana avuze ngo muzojya vyose ariko umwagazi ntimuze mumena amagufa mwanditsi wa Zaburi nawe akavuga ngo amagufa yiwe yarazigamwe naho bamutabaguye bakamuheza ariko amagufa yiwe yabaye préservé kugira ngo umwagazi w'Imana uza kuja Igorogota ube en conformité na wa mwagazi bajya muri Israeli bajya ibice vyose ariko batamena amagufa bantu mukunda amagufa kuri Pasika ni muhekenya amagufa haleluya amina Bwana sifiwe sana Yesu ashimwe cyane vuga uti Pasika kweli Bwana sifiwe sana haleluya uravyumva Yesu akavuga ati tugende Bibiri ivuga ngo Yesu igihe yagira yinjire i Yerusalemu yaheje gukiza Bartimayo amwita umwana wa Dawidi ashitse Yerusalemu yari mu minsi ya Pasika igirigere atangura kwinjira Yerusalemu muri ya minsi Imana ibahamagara kuva le 10 kuva ryari aho batangura gucelebra hafi 2 semaines batangura gucelebra Pasika niyo calendrier Yesu yaje kwinjiramo mu kwinjira Yerusalemu Yesu abigishwa barasanta ko ari ikintu kitari normal Yesu ntiyakiri karakora ibitangaza byinshi ariko Yesu yari concentre Yesu wamenga arafise ahantu ari karaje igihe yinjiriye Yerusalemu abantu bake barahishurira ibiriko biraba abantu bake baratahura ibiriko biraba Yesu atangura gukorera mu yindi autorité ahadakiza abantu ariko ahabohoza iby'abantu arabwira abigisha ngo genda muraza kubona indogo biziritse mubwire nyene utiyire kure arayikeneye indogo biraza arayicarako atangura kwinjira Yerusalemu ndamusanta menga ndamwumva kuko nawe yari umuntu
uravyumva ariko kandi yarasanta yuko icatumye avuka, icatumye umumarayika abwira Mariya akamubwira ngo inkota izogusogota mu mutima, iki ariko kiraza kwiyakomplisa muri uyu mwanya. Yesu arinjiye Yerusalemu, uravyumva ashitse Yerusalemu abantu baramutahura, abagore vyanka yuko bagumana bambaye impuzu zabo, uravyumva bakurako imitamana yabo yo hejuru batangura kuyisasa, baratangura bavuga ngo hozana hozana, batangura baririmba indirimbo y'abamarayika, batangura baririmba ibintu byavugwa kuri Yesu, batangura baririmba indirimbo prophétique. Naho bari bake ariko hari abantu bakeya bari bazi biko birakoreka, kuko ivy'Imana ntibitegereza gutahurwa n'abantu benshi. Ariko Yesu yaravuze ngo naca azokora atibiye akabanga abantu biwe. Bamwe barasanta yuko iyi evenement idasanzwe, aba bagore baravuga ngo hozana hozana. Yesu kukandogo bakiwe ariko arinjira. Ego baragerageje gucrea scenario ya gloire, baragerageje gucrea amatapi rouge atexista mu dutenge, kwanza agatenge ugaciye ko bakagusasiye n'indogo bamabuye arayicumita, kuko vema ntigavise na épaisseur ya tapi, n'est-ce pas? Hozana, abigishwa ko baraherekeza hozana mwana wa udutenge basasa, dufate ko baririmbye ko bazi kamerekeze mu gatoba, barasasa udutenge twa bakamupepera, abandi bagafata amashugwe bakazunguruza ivyo bisandasanda vyabo bakazuza. Uravyumva, ndabona barakre scenario tuyo mwijuru ya kwakunda abamareka baje baherekeza Yesu. Ni Yesu wicubahira ariko still ni Yesu ari faible, ni Yesu wicubahira ariko nta mareka arakapta, ni Yesu wicubahira ariko kandi yamaze kwambara visage, yamaze kwambara corps ya esheke y'ubucafu, yamaze gucika wa mwagazi muri Pasika mu gihe ca Mose bariko barashishura bawukura ku mubiri, yamaze gutangura kuviva kijya kintu. Arashitsi Yerusalemu ku munota wa nyuma, arabwira umwigishwa aravuga ati genda murabona umuntu avuye kuvoma, muza kubona yikoreye amazi, muza kumusanga muri quotidien yiwe, muza gusanga ari abantu bari mu minsi yabisanzwe, yitahiye avuye kuvoma, afise gahunda ziwe, aza kwakira abashitsi kumure ku mugoroba, canke ari anniversaire y'umwana, avuye kuvoma ivyo aza guteka, ari muri quotidien yiwe. Ariko uyu muntu naho muza kumubona mukamusanga muri quotidien yiwe, mumubwire yuko inzu yiwe irafitanye isano na calendrier spirituel. Pasika irageze, ndakeneye ahantu nja gusangira n'abigishwa banje muri iri joro. Baragenda barabwira wa muntu ati umwami adutumye inzu yawe. Wa muntu yari préparé, inzira bohozwa. Yesu yinjira n'abigishwa biwe, batangura gufungura. Ndashobora kumva je nta hamwe mbona muri Bibiliya Pasika abantu bayifisemo umunezero, hakumenga hari agatension toujours. Mu gihe ca Mose bari bakenye batazi bigira bibi, ariko hari agatanso. Mu gihe ca Yesu baratanguye gufungura, Yesu ntaneza tashushe cyane. Yesu aragiye gukoza umutsima, uravyumva aravuze ngo umwe muri mwe bwaraza kundandaza. Abigisha bari confus, bamaze 3 ans bagendana na Yesu. Yesu super puissant, Yesu igitangaza nyene, ari muri autorité, ari kumenga ari un peu affaibli, akavuga amajambo akomeye. Aravuga ngo ubwa mbere yabanje kuboza ibirenge, bashaka kumubwira ngo reka kutwoza ibirenge, uravyumva wewe, aravuga ati stop, iyi si saha ya emotion, ni ntaboza ntaco tuzoba dupfana. Petero aramubwira ati basi kunyogeje ibirenge nimba ari ivyo, rero ndakuye impuzu nyoze mubiri wose, rero nimba ari ivyo, rero koko uravyumva, aravuga ati oya, uravyumva ko uravyumva gutungana musanze mwari mutunganya, ariko hakenewe gusa ko mukorerwa iki gikorwa. Uravyumva aroza ibirenge vyabo, ahejeje atangura gusangira nabo. Murashobora gusanti iyo ntuzenya batangura tunarega migisha ngo nindaza kukubufa, natwe uyu munsi tuze kumuhereka, ninda agomba kugutanga, ninda agomba kukujya. Yuda na wene yamaze kugira ibiharuro, yaherajera kese irahombye. Yesu areka avuga ibintu byo gupfa, amaze imisi atamashikano aboneka, ninde yo hamashikano umuntu agira apfa. Uravyumva, urabona Yuda arabona ko ibintu bitagenda neza, ariko kandi bariko baramusolicita muduhe. Yuda araravye aragiye kubabwira babati, aravuga ati barareka ndamubahe. Baramubwira ati Yesu yatakaje valeur, rega turabumva ko agiye gupfa, kandi ibimenyetso biratweka ko agiye gupfa. Woje kumutubwira none aya nyuma tuguhana 30 bal. Navyo 30 turamwande gose 30 okay 30 ni sawa. 30 okay 30 ni sawa. Acaragaruka nawe ni mwisangira.
abigishwa bari muri confusion. Yesu ariko amaze iminsi yabahinduriye, ariko ababwira ibintu byo gupfa. None ababwiye yuko n'umudandaza ari hagati muri bo. Baravuga ati mutwereke tumwereke. Yesu aravuga ati byari kuba byiza kuri we ko atabaho, ariko kandi nta kundi. Ati uwo dukozanye umutsima hamwe niwe aza kungura. Yuda ngo dwimi, Yesu ngo dwanye kwape. Urupfu rurahindura atmosfere na ambiance mu bintu byose. Iyo atmosfere y'urupfu yaje muri bagira n'ingorane mwari mufise, kuko utangura kurealiza ko ibibazo byawe ari bitoya ugereranije n'ico kiriko kirashaka kuvyuka canke kiriko kiradodora ku muryango wawe. Bari muri Pasika bitwa ko bariko barahimbaza, ariko bantu b'Imana ndashaka kubibabwira uyu munsi muri kino gitondo. Yesu mu kuja gusangira n'abigishwa ntiyasangiye n'abantu abari bo bose, yasangiye n'abantu bafise ibyo basangiye. Uyu munsi ndashaka kuja kurangiza message yanje ndababwira ngo Yesu tusangiye ubuzima, tusangiye umubatizo. Uravyumva? Igihe bariko baramanyura uwo mutsima, abandi bariko baragira iminsi mikuru ya Pasika. Ariko bantu b'Imana ndashaka kubereka ingene idini ryama rihusha l'essentiel. Israeli yose iriko irahimbaza Pasika. Herode yemvanse systeme y'ukunezereza abayuda. Iminsi yose kuri Pasika arabarekurira ikibandi kimwe. Nibwo buryo bwo kubanezereza. Nabo niyo bashaka kwicisha umuntu bamwagiriza kuri Pasika, niho bagirije Yesu. Kuko bashaka kumubona apfuye, bashaka kwapfa. Muri bo hariho desire idasanzwe y'uko apfa, itumvikana kurusha ikindi gihe cyose. Ariko iryo shaka ryo kumubona apfuye rikoresponda na ya tariki Imana yashinga ko bagomba guhimbaza. Uyu munsi Imana nigomba ko bahimbaza Pasika y'idini y'imigenzo, ariko Imana igomba kuzana umutsima authentique, original, wa vrai, ukomoka ku Mana. Kubw'ivyo kuko calendrier na timing igomba gukorresponda, abantu bose barasaze ngo Yesu ategezwa gupfa. Pilate akamubaza ibibazo, Yesu nawe ntari no mu kwidefanda. Akavuga ati wega je no kwica. Akavuga ati ntaco wonkorera Imana itakiguhaye. Ako Yesu nawe wishura nabyo woza wishura buhoro bakakureka. Mubwira uti basingirira ikigongwe bambesheye ngo basigogira icuvuze. Ati nta gishasha mfise cyo kuvuga ntavuze. Umutipa akaba konfina je munda mwica gutega basha akamurungika handi. Uravyumva? Ariko kandi yategerezwa gupfa. Uravyumva? Abandi ngo turekurende Baraba canke Yesu. Uravyumva? Baraba ikibandi nico bagomba ko kiba délivrer, nico bagomba ko kirekugwa. Ivyo onya ntibiri muri logique, ivyo biri spirituel. Kuko condamnation ya Yesu Imana yari yamaze kumucira ko amateka, yari yamaze kumera nka wa mwagazi wo mu gihe ca Mose, yagomba kubagwa, nta cagomba gusigara kuri we, yagomba kurandurwa. Nico gituma abantu amaso yabo yari afise lecture iri compliquée kandi iri modifiée. Naho kubona igisuma bakabona ko icari kibamere nabi, cabara bacara vioye, cabara bacara bishe, ariko bagishaka muri liberté ngo kigaruke muri circulation gisubire kuba kwegera juste kugira ngo Yesu agende. Mutipa arakirekura, Yesu yinjira muri ico kibanza. Ako murabona abigishwa bari konfi, barabona nibishoboka vyo ibintu bishoboka ko agenda. Bantu b'Imana, ntuzomenya faiblesse yawe kugeza umunsi uzoba uri kuradiringa na atmosfere y'urupfu. Hari igihe twibaza yuko duhagaze cyane mu Mana kugeza umunsi wa test. Hari test ziza mu buzima bwacu zikatubera icirori cyo kutwereka urugezo rwacu rwo kwizera aho rugeze. Aba bantu Yesu yababwiye amajambo menshi yo kuzuka ntibigeze bayashira ku mutima. Uyu munsi barabona ko agiye gupfa. Ba Petero batanga kwimva ati none tubigenza gute? Sostene aho yari ahatwigishije se shaka kuhagaruka. Abana bati nukuri ntibamutwara tweve turatera ikomba. Uravyumva? Baje kumufata mwijoro, abandi bafata ibiso, abandi bati nukuri omwela mo. Uravyumva? Hako kandi tugeza kumutabara. Uravyumva? Yesu aramukwegera aramubwira ati Petero uri charnel. Petero uri kugwana n'umugambi w'Imana. Erega umugambi w'Imana urashobora kuza ufise isura mbi.
ariko akaba ari umugambi w'Imana. Erega Petero wewe naho wankurikiye kirekero kabona ibitangaza byinshi, ariko je réalise yuko urugezo rwawe gukwizera rutaragera mu rugezo aho utahura icimana ikirakora. Sinabuze untabara, ariko je prends plaisir à la faiblesse, kuko je m'identifie à votre faiblesse, kugira ngo condamnation y'Imana igomba kubajako ibe transféré kuri jewe, kugira ngo igihano kibaronkesha amahoro kinjeko, hama namwe mube libre. Pasika Petero ntibyari bijanye gusa na Farao, ko Farao ni muto, kuko inyuma ya Farao mwarahuye n'abandi bami babagwanije, kandi n'uyu munsi Israeli muracafise ingorane nyinshi, muracafise abansi benshi. Nta na rimwe je mpaguruka kugira ngo ngire deliverance politique, kuko ako n'akantu gatoya. Kandi jewe sindi intéressé no kudelivra abantu politiquement parlant, kuko isi ntizopfa ibaye nziza. Narababwiye ko isi irikiraherana n'ivyayo, narababwiye ko iminsi izogenda irushiriza kuba mibi, narababwiye ko ngaha mwisi ataciza na kimwe kizohava, narabamenyesheje yuko ngaha atari wanyu ariko iwanyu ari mwijuru, narabamenyesheje yuko mwebwe muri itara mu mwiza, narabamenyesheje ko mwebwe muri umunyu arimwe mukiryoheje iyi si, narabamenyesheje yuko uravyumva iminsi izogenda irushiriza kuba mibi. Rero sinigeze ntabara Israeli muri susi yo kubatabara gusa Farao, kuko plan yanje ya redemption irarengeye kubakiza Farao, ariko je suis derrière le péché yinjiye mu itongo rya Eden, iyi ntayibohoye amahanga. Reka nakubwire, kugira ibibazo na Herode n'abami ni ikintu gito, ariko esinge nari bigoye kugwa mu maboko y'Uhoraho, esinge nari bigoye igestima ari biteye ubwoba kuba en conflit avec Dieu. Umugambi w'Imana kuri twege muri kino gitondo nuwo gukuraho amacakubiri ari hagati ya twebwe n'Imana. Ayo macakubiri ngo yakujeho umusaraba, kandi dufise amahoro kuko twagiranye ubumwe n'Imana. Amahoro yacu ntari mesuré muri hostilité dufise hanze mu bibazo ducamwo. Amahoro yacu unité de mesure, c'est la paix avec Dieu. Ati rero bajya bahimbaza ugusohoka muri Egiputa, ariko ivyo bakora byari biri prophétique. Nagomba kuza jewe nje kumusaraba volontairement kugira ngo nkiza amahanga icaha cabo. Haleluya, haleluya. Ibi byose ndabiciye kugira ngo ndagufashe gutahura yuko hariho uburyo bwinshi bwo guhimbaza Pasika, sivyo? Aba Israeli yose irikirahimbaza Pasika, batetse bakuyemo levure, bariko babikora nkuko Mose yabikoze. Ariko Yesu ari kumwe na timu yiwe, ariko abikora apana muri image y'ibimaze imyaka 1500 ca Mose bibaye, ariko Yesu ariko abikora n'abigishwa biwe. Yesu niwe Pasika ya vrai. Ariko Israeli yose Herode ariko arabasororera iminsi mikuru, uravyumva, ariko arabakorera utugenegene, baryohewe ko barabarekuwe, bari mu buntu bw'uburofa, ariko bariko baramisinga l'essentiel. Ukuri kuyu munsi je nagiye mbona nk'abantu bandukira message bakanubikira message z'amagi. Hariho amagi ya Pâques. Amagi ubugiye muri televiziyo Pasika bakwereka amagi. Satani yamagerageza kujya bikora kuri Noel, gucya bikora kuri Pasika. Satani yamagerageza gufarsifia no kudehuta no gukuramo message y'Imana muri evenement Imana yashinze. Satani yamagerageza gufata iminsi mikuru yacu akayigira iminsi mikuru mondaine. Ni iminsi les fêtes, une fête, un mondaine, yes. Uravyumva, yamagerageza kuyigira iminsi mikuru y'isi. Hari amakurero ya Pasika, hari amagi ya Pasika. Ugasanga abantu bose barashushe joyeuse Pâques, pakateka, hekate. Uravyumva, Pasika bakayihimbaza muri tradition religieuse, ariko badatahura l'essence même ya Pâques. Abantu bake bari mu cumba gito nibo bari batahura umutsima wa undi Mose yamanyo. Igihe cyose muzojya kuri uyu mutsima
muze mubikora munyibuka, mwibuka ko uyu mubiri wanje watanzwe ku bwa benshi. Asubira afata ngo igikombe ngo aragihezagira, avuga ngo iki gikombe ni ikimenyetso c'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha. Nibo bariko barajya Pasika, ariko bari kumwe na Yesu, bari mu isezerano, baramukurikiye, barabatirijwe. Ego bari faible, baratinya urupfu, abandi bariko baramudandaza. Ariko Yesu ariko asangira n'abafaible, ariko ntahagaze muri faiblesse yabo, ariko ahagaze muri alliance yagiranye nabo. Nk'uko Mose yasangiye na Isirayeli yose, niko Yesu ariko asangira n'abigishwa biwe gusa. Kuko Pasika atawuyiserebra atari mu isezerano. Genda mumbwira abapagani bose batarakizwa yuko badafise droit yo guserebra Pasika. Kuko Pasika si umunsi mukuru nka bonane turangiza umwaka. Pasika n'umunsi mukuru uhimbazwa n'abantu bagiye gucungurwa. Ni gute userebra ugucungurwa ukiboshwe? Amanyura umutsima n'abigishwa biwe, uravyumva? Ariko kandi ndabona ikintu kimwe, uravyumva, nshaka kurangiriza ko, uravyumva, ni mirongo ntashaka ko gusoma, ariko muyandika ahantu. Abikorinto ba kabiri igice ca 13, Abikorinto ba kabiri igice ca 13 ku murongo wa 4, 2 Corinthiens chapitre 13 verset 4. Ndashaka kumbera nk'urangiriza kuri iyi mirongo. Haleluya. Ivuga umubatizo. Haleluya. Ivuga ku mubatizo, 2 Corinthiens chapitre 13. Abikorinto ba kabiri igice ca 13. Haleluya. Aha hose naharenganye nazungurutse kugira ngo ndagufashe gutahura. Ijya Pasika bahimbaza yari irengeye gusohoka. Nico gituma Imana yategetse ko ibi y'amageneration, kuko ya prépare la venue de Jésus. Bwana sifiwe sana. Abikorinto ba kabiri igice ca 13. Nico gituma abantu b'Imana birambabaza cyane iyo mbonye ingene muri no myaka idini ryamaze gufatwa nka tradition. Uyu munsi abantu bose bambaye amakoti, uyu munsi abantu bose amashengero aruzuye, uyu munsi abantu bose bahagurutse, bamwe batetse neza. Ariko ikibazo canje cyangwa umangira, none abantu baratahura ibi bintu kubera iki? Kuki uyu munsi mukuru hari? Uravyumva? Bega uyu munsi mukuru nuwawe waramaze kuwiapproprier. Uravyumva? Abikorinto ba kabiri igice ca 13 ku murongo wa 4 havuga ngo kubw'intege nke zateye kw'abambwa, ariko none ariho kubw'ubushobozi bw'Imana. Natwe turi abanyantege nke muri we, ariko tuzobanaho nawe kubw'ubushobozi bw'Imana tubereyeho mwebwe. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kurangiza mvuga iki kintu bantu b'Imana. Paulo ariko arerekana yuko Yesu intege nke ziwe zamuteye kuja ku musaraba, ariko muri zijya ntege nke ziwe ahanini si za Yesu, ariko ni zacu. Uravyumva? Kuko yikoreye intege nke zacu. Ni ukuvuga ngo Yesu mu kuja ku musaraba, abamwizeye natwe twaragiye ku musaraba, kandi ngo muri izo ntege nke se yarazimukuyemwo kubw'ubushobozi bwiwe, ngo natwe tuzobaho kubw'ubwo bushobozi bwa Data. Ni ukuvuga ngo asanga muri Kristo Yesu twarabambwe, kandi nimba Yesu atahezeyo, muri Kristo Yesu tuzozuka. Igituma dusangira na Yesu Pasika nuko isezerano twagiranye ryaduhaye kunywana nawe, ku buryo mu kimenyetso c'umubatirizo dupfana nawe, ariko iyo aherayo twari guherayo. Ariko kuko yanesheje urupfu, natwe twararunesheje. Igihe basangira Pasika bigishwa bari bafise ubwoba ko batari bazi kazoza kabo ko kazogenda, bari bagitinya urupfu. Haleluya. Uyundi murongo, Abagalatiya 2:20, Galatiya 2:20. Haleluya. Ndashaka untega amatwi naho woba utanyumvirije uwundi mwanya wose, nyumvirize kuri fin. Galates chapitre 2 verset 20. Havuga gute? Uko niko Paulo yari karavuga asobanura iki kintu. Ndiko ndababwira igituma hari abantu badakwiye guhimbaza Pasika. Nabambanywe na Kristo, ariko ndiho. Yamara si jewe nkiriho, ni Kristo ariho muri jewe. Ivyo nkora byose nkiriho mu mubiri, mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana yankunze akanyigura.
subiramo uvuga uti nabambanywe na Kristo ariko ndiho, yamara si jewe nkiriho, ni Kristo ariho muri jewe. Ni bande bari ngaha babambanywe na Yesu Kristo? Nenda babaze vuri kuri mwe mwaragiye ku musaraba, mwaragiye ku musaraba, mwaragiye aha, ariko kandi mwarabambanywe na Kristo. Nico bita gushushanywa, dushushanywa n'urupfu rwiwe nk'uko kandi dushushanywa no kuzuka kwiwe. Ivyo tuvyerekana mu kubatirizwa igihe dusutswe mu mazi menshi. Igituma bateme mu mazi menshi tuyigira, turaguhamba. Ariko ni bande muri ngaha muri mwabatirijwe mu mazi menshi? Ndashaka mudoza amaboko yaho. None igihe mwabatirizwa uwababatirije yabasize mu mazi, yarabagize gute? Yarabavanyeyo. Hajya muba muri ko mugereranywa no gupfa kwiwe, kandi mukongera mukagereranywa no kuzuka kwiwe. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Nico gituma mwebwe ari mwe musangira Pasika, mwebwe ni mwebwe mucelebra victoire, ni mwebwe mucelebra kuva mu buja, kuko muri we mwarapfuye already, kandi muri we mwarazutse kwisha. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Nico gituma ari mwebwe muza guhimbaza Pasika. Apana baba ndiye ngo baraba Herode umunsi mukuru yawugize ubibirofa nuwo kurekura aba prisonnier. Umunsi mukuru uri réduit kuri satisfaction charnelle, igihe abandi mu cumba operation spirituelle iri kirakoreka. Niko n'uyu munsi hari abantu bariko barahimbaza Pasika mu buryo bw'umubiri, ariko ivyagakiza batumviyo bica. Ariko ndashimiye Imana kubgawe wakijijwe. Uyu munsi uri kurasangira Pasika, uyu munsi wabatirijwe muri ugo rupfu, kandi ukongera ukabatirizwa muri uko kuzuka. Haleluya. Yesu amaze kuva muri ugo rupfu akagwinjiramwo. Urabizi umuntu apfuye vema haba ibintu byinshi biri compliqué. Iyo umuntu apfuye, je tumaze kubura abantu benshi, kandi mwese maze kubura abantu benshi, ariko hari ikintu kintangaza ku muntu apfuye. Hari umuntu muja koza ukabona abantu bariko baramwoza yapfuye, ukavuga uti uyu muntu yoronka kenge niyo pfuye baje ka abantu aribo bazomwoza, kuko bamwe nta nico bapfana, nta naho bahuriye. Urupfu ni kindi kintu. Yesu yarapfuye, abigishwa ntibaba nta na komite yo gutegura anterema, kandi nibo barabaproche. Ariko ngo ahambwa mu mva y'umutunzi yitwa Yosefu, batigeze batanazi, kuko urupfu rurahindura amadoni. Urupfu ni compliqué. Yesu yapfuye uravyumva, yamaze gupfa, abigishwa bari mu bwoba. Muribuka ba Petero bahakana, babonye ingene Yesu bamutabaguye babikurikirana, babonye ko nabo batabagura, naho bamukunda. Ijambo ry'Imana bavuga ngo ewe warupfu, ingoyi zawe ziri hehe? Ubushobozi bwawe buri hehe? Urupfu rurashobora kwataka malien ya relation akomeye, kuko abantu bose batinya urupfu. Sinkonda nabigishwa bihakanye Yesu, kuko byari dur, byari bigoye. Hari abantu barabaza ngo none nguwoza avuga ngo uremera Yesu cyangwa ntumwemera ngo turakwica, ngo jama example ahora ntweza kwere. Ngo wogira iki? Worazi ico wogira wewe? Wowe baza Petero n'ubugangi bwiwe no kuba umurovyi no gusoza ijoro ryose, baza ko yarazi ko baza kumenya ngo usa n'uwo mwari kumwe, akabwirwa n'akana kakagwa ewe murasa eka yasa nawe, yavuga nkawe, ariko adashobora guhagararana nawe. Ndashimira Imana muri kino gitondo yatuneshereje ibyo twe tudashobora kwineshereza. Iyo mbonye umuntu yirata ko ashoboye, iyo mbonye umuntu yerekana ko ari spirituel, ucuntera ikigongwe camona kugifisa urugendo. Uko mu Mana ikintu cyo dufise cyo kwirata ni faiblesse zacu na force yiwe. Ako nimba ugifise ibyawe wirata, bienvenue dans le royaume de Dieu. Azokwambura paka amekinge shuwa uko atacawe na kimusigaranye. Ariko kandi muri we twarapfuye, ariko turazuka. Nico gituma Yesu amaze kuzuka, vyamufashe 40 jours aza kwa Claude agaca mu gihome, akaza
urazi gufata 40 jours mwe murazi nkamubona abantu bapfuye bakaza ngaha. Yari yarababwiye ko azozuka, ariko byamufashe iminsi 40 kugira ngo ahindure filozofi yabo y'urupfu, kuko niwe mfura mu bazutse. Ntumbwire ngo Lazaro yarazutse, si imfura kuko Lazaro yarazutse, ariko Antelema yo yarasubiriye. Ariko we ni imfura mu bazutse kuko yazutse une fois pour toutes, adasubira kandi gusubira kufa. Bimusaba kwaza bakaganira ngo twamubonye, abandi bagashuha twamubonye tugiye, abandi bagashuha, abandi batoma ngo dushaka gukorako, bose muri faiblesse yabo akabemera ngo hayigwa uwizera atabonye, ariko nawe naho utizera gusa tu kigakoramo kiri kagagutu. Afata umwanya wo kubakuramo traumatisme y'urupfu, kuko bantu b'Imana urupfu ruratraumatiza, urupfu rurota, urupfu rurahahamo. Yagomba kuza gupruva authenticité y'ijambo ryiwe rivuga ku bijanye n'urupfu. Yagomba kubaheza mu ubwoba kugira ngo bamenye yuko ishengero ryanesheje urupfu. Yagomba kuza kubabwira yuko kujya yahambwe mu mva ya Yosefu agagereranywa n'urupfu agaca mu rupfu, niko kandi uyu munsi yazutse, kugira ngo abahe ivyizigiro yuko nabone naho bazoba barapfuye bazozuka nimba baramwizeye. Bwira umwicanyi uti uzozuka nimba waramwizeye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. 40 jours yo kubemeza, ariko kandi bose abamubonye bavuze ngo ubwiza yari afise bwari buteye ubwoba, kuko igisohotse mu mazi kivuye mu rupfu ntigisubira kugira natuyo yacu ya mbere, cyo gituma yasohokanye umubiri mushasha. Israeli imaze gusohoka mu kiyaga gitukura, binjiye mu kiyaga gitukura arabaja, wana baja barafise ukuntu bifata. Naho umuja umugira excellence, uravyumva akuramutsa ari we yunama. Ariko hari abantu horubona bahaye amaposte, uravyumva ukabona aracafise ibintu byo guca bugufi kuko nyene agize promotion accélérée immérité. Uravyumva mwahura akakuramutsa ku cyaha. Ako subuta maraka 2 ans ari muri poste. Kuko mu mutwe information yahindutse yagizwe ikindi kintu. Israeli Bibiri ivuga ngo Imana yumvise ukuniha kwabo, ariko genda murabe muri chapitre 15 ya Exode, Imana nisubira kubatwereka banihishwa n'amarira n'agahinda. Batanguye kuririmba indirimbo, Mose atanguye kuririmba, Ana mwene mushiki wiwe Mariamu mushiki wiwe nawe atanguye kuririmba. Haleluya, aravuga ngo ndaririmbira uho. Madamu yarambuje kuririmbira hejuru, manuka. Ndaririmbira mugereze kuririmba, nimuririmbe mwene ivugire. Since come on, duza amajwi yasutse ingabo za Farao, bari bahagaze hakurya y'ikiyaga bajabutse, ababakurikiye batariko barababona, ariko babona amazi yasuye kandi kwegerana. Haleluya, baravuga ngo ndaririmbira uhoraho, subiramo kandi mperekeze. Sinzi kuko urabona uri hakurya ya Tanganyika, yamaze umunsi wose ihagaze yamaze kuguruka. Hari ubana apana mu kiyaga gitukura. Uhoraho, iyo ni Exode chapitre 15. Uhoraho niwe ndirimba, Uhoraho niwe yasutse ingabo za Farao, mu kiyaga gitukura. Ninda afise isi mu kiganza, ninda umuntu atuma amazi ahagarara, umuntu ategeka amazi agahagarara agasubira kandi akajyama. Uhoraho Imana. Haleluya. Ninde yaremye isi n'ijuru? Ninde yaremye isi n'ijuru? Ninde yaremye isi n'ijuru? Uhoraho Imana yanje. Nico gituma Uhoraho, Uhoraho niwe
wendingere uhoraho ni wendi yasutse yasuyidukiye agakiza. Haleluya. Uwo niwe. Amarira araheza, amarira ararangiye, batanguye guserebra, batanguye kumubona ingene ahambaye, batanguye kumuhimbaza. Amahanga yose ahejeje kumva mu majuno, abahejeje kumva mu binyamakuru muri France 24, muri CNN, Farao yapfuye, umwami akomeye yishwe n'iki, yaragwaye igituntu, oya yakurikiye Israeli n'imikogote yiwe. Ariko abamarayika buhoraho batumye imikogote yabo icika amapine. Mu gihe cabo cyo kwiruka, amapine yahinyagaye, bahera mu ruzi. Farao n'abasirikare biwe bose bakomeye, les vaillants guerriers qui ont pu posséder, baguye empire égyptienne ikadomina plus de 100 nations. Abo bose bazimanganye. Mbega ni Israeli yabagwanije? Oya, Israeli ntizi kugwana, ariko bafise imana yabo. Yarababwiye ngo izoherengeteza imana za Egiputa zose. Yabahaye bo kujabuka igihe abansi babo batashoboye kujabuka. Nico gituma ari hanga rihambaye. Abantu batangura kwandikira makete Mose abami, bakabwira ngo Mose ni waje mu gihugu c'isezerano, je sinzogwana nawe, muze murengane, ariko ntihagire ico muzotugira. Mose akavuga ati okay, tuzorengana. Ariko abami bamwe bakagerageza kuresista, bakaba masakra. Kuko dufise imana ikomeye bantu bapenda. Haleluya. Abansi bawe ntibashobora kubatirizwa, abansi bawe ntibashobora kurengana ikiyaga gitukura, kuko atasezerano bafitaniye n'Imana. Kijya kiyaga naho kitari kihari mu ijoro, kiraza amazu yarariko amaraso, carabonye amaraso, kibonye abisirayeli baheje kujabuka, n'ikiyaga kiravuga ngo aba bantu nta maraso abariko, aba bantu nta sezerano ribariko, aba bantu ntibabatirijwe, aba bantu ntibanywanye, aba bantu ntibashushanijwe na Kristo. Ikiyaga kirabwira amapiriye yacu, kirabwira mekanisme yacu ati twugare. Enterrement itagira resurrection kubera absence ya alliance. Haguruka dusenga Imana rero tuyishimbaze. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndavuze ngo abansi bawe bazohera mu mazi, ntibazorengana kuko batagira isezerano. Ibikugwanya bizohera mu mazi. Abantu baragiye gucunga imva ya Yesu barayicara ko ngo ntavemwo. Genda mumbariza amakuru yabo. Wowe nta kintu gishobora kugukontena, kuko ufise principe ya vie muri wewe, n'urupfu ruzokudahwa. Igihe Yesu azoza gutora ishengero ngo ibiyaga bizodahwa abo vyamize, ingona zizodahwa abo zamize, nta kintu kizoshobora kugukontena kuko uri eternel. Farao ntashobora kujabuka kuko ntiyabatirijwe, ntiyanywanye n'Imana. Farao ntashobora kuprofita les bénéfices za Pasika kuko ntiyanywanye n'Imana. Nico gituma abantu b'Imana mugomba kwimenya. Ndiko ndabona abisirayeli bageze hakurya bajabutse, hari autorité yavutse mu buzima bwabo. Kujya Yesu yazutse afise ubwiza, Israeli yavuye mu kiyaga gitukura ifise ubundi bwiza. Haleluya. Imana ibakuyemo mentalite y'ubuja, ibagiza abami, ibagiza abahambaye, kubera mihakiri hejeje kora ku buzima bwabo. Sinzi ingene wibona, sinzi ingene wiraba. Urabona gutyo muko muraba barimvye baduga, ndiko ndabona mwese muko muraba ingene baberewe. Urabona ingene muko muraba umwe wese, urabona ingene bakora bara? Uku niko amahanga yasigaye yaraba Israeli. Agapeuple gatoya kaborozi, ubu gacitse agapeuple gafeza tremble des rois. Il n'était pas, nibari nihanga, nibari n'igihugu, kuko Israeli ntiyari bwabeho. Bari ubwoko bwa Israeli, apani hanga rya Israeli. Ariko abami bakajugumira kubera ico Imana yabagize muri urya mubatirizo. Igihe bajabuka ikiyaga gitukura babatirijwe mu rupfu rwa Yesu Kristo, bajabutse bazuka mu kuzuka kwa Yesu, bacika ihanga rihambaye. Imana iravuga ngo mugiye gucika ihanga riri
hambaye rikomeye. Wowe urakomeye apana kubera aho uva canke kubera amashuri wize canke apana kubera so, ariko urakomeye kubera ico wagizwe muri Kristo Yesu. Ndashaka wibone warenganye ikiyaga gitukura. Uyu munsi si gitondo c'ikiriyo no kurira, ariko iki ni gitondo co guserebra. Haleluya. Yuko naho twocishwa mu rupfu, naho tuzoca mu bigeragezo, naho bazotwanka bakaduhama bakatuvuma, naho bazoduturira bakatugira gute, ico arico cose bazodukorera, à la fin de la journée turasohoka mu kiyaga gitukura. Intambara za Israeli ntizirahera gushika uyu munsi. Intambara z'ishengero ntizirahera kugeza uyu munsi, ariko turafise victoire muri twebwe. Ico arico cose cyo gutera uyu munsi, muri wowe ufise, muri DNA yawe, mu majene yawe, mu maraso yawe, utembamo ubugingo bw'Imana. La mort ne peut plus te retenir. Paulo yaravuze ngo mbega abapfuye batazozuka, nta bantu bari kuba arabahombe nka twebwe twihebeye ibyaha, twari gufuma twikorera ambiance tukagira amagafe, ariko asanga atavyizigiro byo kuzuka bihari, nta bahombe nk'abakijijwe, ariko asanga hari ivyizigiro byo kuzuka. Turahiriwe, bwira umwicane turahiriwe. Haleluya. Mumbwire turahiriwe muntu w'Imana. Kini gitondo cyo kukwibutsa kurahiriwe muntu w'Imana. Haleluya. Mu gihe gikwimanira kwishura, mu gihe gikwimanira gutabara. Haleluya. Nico gituma twebwe ishengero umunsi wo gusenga nimuze muraharira n'abadventiste babwira ivy'isabato. Isabato ni kwa gatandatu hajya haheze, kwa Mungu harejo. Ariko ishengero muri Nouveau Testament muri Actes des Apôtres zatanguye gukorana no guserebra umunsi wa resurrection, ari wo munsi wa mbere w'iminsi indwi. Niwo munsi wacitse umunsi w'ishengero, kuko twe tudahimbaza uravyumva, ariko duhimbaza uravyumva ebana igikorwa kiri fini. Haleluya. Nico gituma twebwe duhimbaza umunsi wa mbere, kuko ari umunsi wacu w'intsinzi. Eglise yavukiye kumva ya Yesu, turiho kuko yazutse, twakoranye kuko yazutse. Ivyo vy'amagi n'ibintu by'uburofa, happy Easter, akacyaka beta, ivyo bintu mwe mubivemo. Haleluya. Mwibutsa abantu yuko atawujya Pasika ataracungurwa, canke atari mu gitigiri, canke atari uwizera, canke atari ubatirizwa muri Kristo Yesu. Ijya si fete yabo, ariko iyi ni fete yacu. Haleluya. Amen. Kandi asenze mu izina rya Yesu Kristo mu mpande zose z'isi, Imana hashire umutekano. Sindusuye kumva abakristo bapfuye n'amabombe mu izina rya Yesu Kristo. Mu duce dutandukanye, muri Egypte, muri mu birere by'abara bahana, canke muri Nigeria hana abakristo bapfa ku minsi mikuru nk'inda gisambuye ico cuka mu izina rya Yesu Kristo. Ariko kandi kanatsinda naho twopfa tutarudia tena. Haleluya. Amen. Amen. Abatinye gupfana na Yesu bose bapfanye nawe mu nyuma yarazutse, kuko bari bafise iyindi comprehension n'indi attitude imbere y'urupfu. Imana ihindura ingene ubona urupfu mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ndagomba kuvuga ngo uyu munsi muri kino gitondo uravyumva, uvuga uti Imana nani ndagomba kujabuka kino kiyaga, ndagomba gushika hakurya Mana, ndashaka kunywana na wewe no muri resurrection yawe. Haleluya. Ushobora kuba uri kuraca mu bihe usa nk'uri karaba identifier n'urupfu rwiwe, ariko reka we experiment kuzuka kwiwe mu izina rya Yesu Kristo. Washobora kuduza ibiganza byawe tugasenga Imana. Haleluya. 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 Ndashaka ijwi y'abantu bari hano hantu batsinze, ndashaka kumva amajwi yanyu. Sishakaga agace rero umenga muri anterema, oya ntituri muri anterema, yarazutse. Ndashaka muvuge mweruye. Haleluya. Kujya muhora muvuga yarabahaye amajwi yanyu. Haleluya. Ndagomba kumva ijwi rya celebration, nimba uri mu bajya Pasika, nimba uri mu babatirijwe mu bikorwa vyiwe, ndagomba kumva ijwi rya. Haleluya. Haleluya. Imana yacu si Imana y'abapfuye, ni Imana y'abariho. Haleluya. Haleluya. Ndagomba kumva ijwi rya. Ndagomba kumva ijwi ryawe, ndagomba umushimire ko mwasangiye Pasika, ndagomba umushimire ko uco yakoze ku buzima bwawe, ndagomba umushimire. Haleluya. Ndagomba na Satani amenye ko mu Nyakabiga hari abantu bashima, hari abantu bashima, hari abantu bashima gucungurwa, hari amaraso ari ku buzima bwawe. Ayo maraso ni yaguha kujabuka ikiyaga gitukura,
ayo maraso niyaguha kuja kugashika hakurya, ayo maraso kwa kuri ko waranesheje urupfu kandi uzorucamo naco ruzokugira, ariko Egiputa ikinjira muri urwo ruzi irahasigara kuko atamaraso. Abakijijwe mufise ikimenyetso c'amaraso ku bugingo bwanyu. Ndagomba userebra ayo maraso, ndagomba userebre iyo ntsinzi yatumye Pesach kikubako, yatumye umumarayika w'urupfu kurengana. Urupfu ntirufise ico rukikugirako kuko yararunesheje, yarumize mu nguri, yararumize rwarazimanganye, ntirugira icibutso. Yaravuze ngo nimwagenda n'abana banyu baze bavyibuke. Mana, iki ni igihe cacu co kwibuka, iki ni igihe c'abana bacu co kwibuka, iki ni igihe co kwibuka Mana ivyo wakoze Mana, bitakiri imigani, bitakiri ibigereranyo, atakiri imyagazi, ariko Mana igikorwa kiri authentique. Bafunguye bakenyeye, bambaye ibirato vyabo, abukuri nabo barabogeje ibirenge. Urababwira ati nimugende muzohore mubikora munyibuka. Ishengero rikorera gushima Mana, akiri iryo shimwe ry'uwo muryango hano hantu, akiri ishimwe ry'uyu mumama hano hantu, akiri ishimwe ry'uwo mupapa hano, akiri ishimwe ry'uwo musore hano, akiri ishimwe ry'aba bakuze bari hano hantu, akiri ishimwe ry'umuntu wese Mana. Mana, turakuzana ishimwe ry'akanwa kacu. Ni wowe ndirimbo yanje. Bandanya mushime, ndabasomere Zaburi, bamwe ndabasomere Exode 15, mubandanye musenge. Haleluya, haleluya. Ndashaka aka kanya gatoya ishimwe ryawe dusuzugura umwansi wacu. Maze Mose n'Abisirayeli bararirimbira Uhoraho indirimbo bati, ndaririmbira Uhoraho kuko ari n'intsinzi y'agahebuzo. Ifarasi n'uwigenderako yabinuze mu kiyaga. Uhoraho n'inkomezi zanje n'indirimbo zanje, ampindukiye agakiza. Uwo niwe Mana yanje, nanje ndamuhimbaza. Niyo Mana ya data, nanje ndayishira hejuru. Uhoraho ni ntore mu ntambara, Uhoraho niryo zina ryiwe. Imikogote ya Farawo n'ingabo ziwe yabinuze mu kiyaga. Abagabisha biwe b'intogwa badobeye mu kiyaga gitukura. Amazi yo mw'idamba arabarengeye. Barakoye ibwina nk'ibuye, bakorokeye ibwina nk'ibuye. Ukuboko kwawe kw'iburyo Uhoraho w'icubahiro kuvuye mu bubasha. Haleluya. Ngumiriza mu ijwi ryawe muntu w'Imana, ivugira gusa uti Yesu, Yesu. Ukuboko kwawe kw'iburyo Uhoraho kujanjaguye abamenja. Ubugare bwawe buhambaye bwatumye utura hasi abakwinantajeko. Warekuye uburake bwawe bubatongora nk'ibishingo. Gufuha ko mu mazuru yawe kwarundanije amazi, imifunda yema nk'ikirundo. Ibwina muri nyina w'ikiyaga haravura. Umubisha yaravuze ati, ndabakurikira ndabashikire, ndabagire gute, ndabanganye iminyago, ndabagire gute, ndabimare kwishavu, nsokora inkota, mbaranduza ukuboko kwanje. Aha, wahuhutije umuyaga, umuyaga wawe ikiyaga kirabarengera, badobera nk'icuma c'isasu mu mazi ahambaye. Lembloche teleko telebloche ndeleko lendeleko shiteleko. Ngumiriza nimba uvuga mu ndimi. Haleluya. Shindeleko telebloche teleko. Hari abantu batazi gushima, ariko ugurura akana kawe ushime, aragushiramo ishimwe, aragushiramo indirimbo shasha. Ndagomba kumva ijwi ryawe, singomba kumva ijwi ryawe gusa. Aravuga ngo Uhoraho mu vyitwa Imana niyihe ihwanye nawe, niyihe ihwanye nawe. Wowe w'icubahiro kivuye mu kwera, wowe uteye ubwoba kubw'abahambaye, kubw'ibihambaye ikora, wowe ukora ibitangaza. Waramvuye ukuboko kw'iburyo, isi irabamira, isi irabamira, isi irabamira. Isi izomira ubwansi bwawe, isi izomira ibikugwanya, isi izomira ibiguhagaze imbere, isi izomira inzitizi zavyo, isi izomira ibihome vyazo,
isi izomira, isi izomira. Arambuye ukuboko kwiwe kw'iburyo, amazi arabamize, bameze nk'ikibuye baguye ibwina mu mazi. Oreblo sheteleko teleblo, ntidufise isoni yo kwitwa abana bawe, ntidufise isoni yo kwitwa ihanga ryawe, ntidufise isoni yo kwitwa ubwoko bwawe. Washize umunezero mu kanwa kacu, uwo munezero wawe nizo nkomezi zacu. Haleluya, niwe udukiza, niwe utugwanirira. Turi muri kino gitondo hano hantu kwigina hejuru y'imva, nitwicurikiriye ariko turahimba. Fasha tuvuza akaruru k'ishimwe. Haleluya, haleluya. Yarabikoze, yarabishikije, yarabisozeje. Ntabesha, 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 ntabesha. Uri we ntakubesha. Kuko imbabazi zawe warongoye abantu wacunguye, wabarongoje inkomezi zawe mu nzira ija ahantu hera, aho uba. Aha Mose aracariko araririmba, munyumvirize neza. Amahanga yaravyumvise ahinda agashitsi. Haleluya, amahanga yaravyumvise ahinda agashitsi. Abafilisitiya ubwoba bufata nk'ibise. Ico gihe abakuru b'imiryango yo muri Edomu barumigwa, intore z'i Mowabu zija mu gatengo, ab'i Kanani bose bagwa igihumura. Ubwoba no gutinya bizobafata. Ububasha bw'ukuboko kwawe butumye buzonjunja nk'ibuye, gushitsa aho abantu bawe bazogera gute, bazorenganira. Uhoraho, gushitsa aho abantu wiguriye bazogera gute, bazorenganira. Uzobashikanayo ubashimangire ku musozi w'ishamvu yawe, ahantu witunganirije ngo habe iwawe. Uhoraho, ahera hashizweho n'amaboko yawe mwana. Uhoraho azokwama ahangamye ibihe bitazoshira, kuko hamwe amafarasi ya Farawo n'imikogote yiwe n'abagendera ku mafarasi byari bimanutse mu kiyaga. Uhoraho abiteraniriza kw'amazi y'ikiyaga, ariko Abisirayeli bobo baciye hagati mu kiyaga nk'abaca mu musozi. Haleluya. Mose arahejeje kuririmba, munyumvirize neza mwivugira mu ndimi. Mose arahejeje kuririmba, sister wiwe agira aririmbe na wene, aca afata ingoma aravuga ati Mose garukiriza ngaho indirimbo yawe nande ndagufashe gatoya. Miriyamu arafata, kandi Miriyamu yavugishwa n'Imana, mushiki wa Aroni, ahitana agashako k'ingoma. Bamama bote, abagore bose barasohoka. Ndakunda abagore iyo babihagurutsemo rero, ntibabigira bitoya, baba bambaye imvutano, baba bakenyeye lemblo sheteleko. Haleluya, baramukurikira barinda udushako tw'ingoma. Mose yaririmbye atagira instrument, ariko bamama bakakamata instrument. Nakwambia kweli, bagenda baravyina. Miriyamu akabaterera. Miriyamu niwe yatera ati nimuririmbire Uhoraho, kuko ari n'intsinzi y'agahebuzo. Ifarasi n'uwigenderako yabinuze mu kiyaga. Mose ajana Abisirayeli bagira gute, uravyumva? Haleluya. Indirimbo ndashaka ibitero byayo rero muce mutaha gufungura, muce mutaha gufungura. Iravuga, hari ahantu ivugira kavuga ngo ninde yaremye isi n'ijuru? Uhoraho Imana yanje. Uravyumva? Ninde afise isi yose mu kiganza? Uhoraho Imana yanje. Kandi iyi ndirimbo ntigenda muri slow, indirimbo igenda kuri za danse zacu z'ijuru, kuri ritme chandela kote ya leblo. Haleluya. Mukazane rero, mukazane. Haleluya, mwese musubiremo bati ninde hagurutse umuntu wese yicaye naho yoba agwaye acakira mu izina rya Yesu. Aka nakanyuma nakanyuma nakanyuma
haguruka nakanyuma mumpagurukirize nta muntu n'umwe yicara. Haleluya, haleluya. Ninde yaremye isi n'ijuru? N'uhoraho Imana. Haleluya. Ninde afise isi mu kiganza? Yaremye isi n'ijuru. Oh, abana nibinjira n'abana nibagaruke. Haleluya, haleluya, haleluya. Ninde afise isi mu kiganza? Haleluya. Satani waramarama, Satani warakozwe n'isoni, Satani warakozwe n'isoni. Yaremye isi n'ijuru. Amashi yawe muntu w'Imana. Ninde afise mu kiganza? Uhoraho Imana yanjye. Uhoraho niwe mwungere. Uhoraho niwe ndirimba. Yasindukiye agakiza. Abamama, come on. Uhoraho niwe mwungere. Uhoraho niwe ndirimba. Haleluya. Yampindukiye agakiza. Niwe Mana yanjye. Azoza afise ubushobozi. Azoza afise ubushobozi. Azoza azanye ingero. Azoza azanye ingero. Azoza azanye ingero. Azoba umwami n'umwungere. Azoza azanye amahoro. Azoza azanye amahoro. Uhoraho niwe mwungere. Uhoraho niwe ndirimba. Yampindukiye Farawo. Oya, hari cha Farawo. Uhoraho wema. Come on, come. Kijanye. Uhoraho niwe mwungere. Uhoraho niwe ndirimba. Yampindukiye agakiza. Uwo niwe Mana yanjye. Ndashima Yesu yambohoye. Ndashima Yesu yambohoye. Ndashima Yesu yambohoye. Ndashima Yesu yambohoye. Shima amen. Haleluya, haleluya. Ndashima Yesu yambohoye. Ndashima Hallelujah.
racuna akombuburano rero sezerisi igire ijuru kwa nata idegenda 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 racuna akombuburano rero sezerisi igire ijuru kwa nata Amarira. Amarira namaganya namo bibayo akomba akombuburano rero sezerisi igire ijuru kwa nata idegenda 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 racuna rero sezerisi igire ijuru kwa nata idegenda idegenda Gesù nasceva Calvari, Calema Calane Bezzaluna, io Calvari, Gesù nasceva, Calema Calanito, Gesù nasceva, Calema Calanito, Yeshizituma Turiri Ishimaya We Mami Wanje Hele Mama Mami Hele Mama Mami Hele Mama Mami Yes,
Shut.